Wirinyamitwe umuhanuzi mukuru mu vyo kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi yemeje ko bimwe mu bimenyesha amakuru n'amaradiyo mpuzamakungu bitanga inkuru z'ibinyoma cane cane kuva mu mwaka w'2015 igihe haduka imvururu za politike mu gihugu. You know how some international media are biased. Everybody knows. Ati nawe urazi ingene bimenyesha amakuru mpuzamakungu bihengama mu nkuru bitanga, ntawe utazi inkuru z'ibinyoma canke z'impimbano zitangwa. Ibi nawo ni irabizi mu gihe hari abantu badashobora no kugerageza kuvugisha ukuri, ahandi naho abantu bagakoresha ayo maradiyo kugira ngo bakwiregize ibinyoma. Mushaka ko hari ikindi twabivuga ko ivyo niboneye guhera mu mwaka w'2015 nuko bimwe mu menyesha amakuru mpuzamakungu na bamwe mu bamenyesha amakuru bakwiregiza ibinyoma n'inkuru zitarizo. Nta kindi norenzako. By spreading false information. The only comment I can do on that. Umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika igisata c'icongereza yabajije Nyamitwe ko Burundi bwasanze mutubereye ari wo kugara no kuzivya amaradiyo. Uwo muhanuzi mu biro kwa Perezida Nkurunziza nabo ati naho atari jewe nari nkwiye kwishura kuri ico kibazo no gukinga ibara ritaragwa mu gihugu. Yongera ko mu gihugu hasigaye izindi radiyo zivuga. Do you think in Burundi there's no media houses? There are thousands of journalists in the country. Ati mwibaza ko mu Burundi atamaradiyo yandi ahari. Hari ibihumbi vy'abamenyesha amakuru mu gihugu. Amaradiyo n'amateleviziyo aharugwa muri mirongo. Ibimenyesha amakuru vyandika n'ibiri ku buhinga ngurukana bumenyi. Nibaza ko abantu bihenda iyo bariko baravuga ko atayane maradiyo akomeye asigaye mu gihugu. Yamara niyo hagize iyihanwa nibisanzwe nkuko bishobora kuba mu Burundi n'ahandi ku isi. Ico tuzi nuko mu gihugu hari ubwisanzure bwo gushikiriza iciyumviro n'ubwisanzure bw'imenyesha amakuru. Turafise kandi abamenyesha amakuru bakora neza mu gihugu, ariko kandi hari n'abandi twabonye bakoreshwa nabo hanze canke abanyepolitike mu ntumbero yo gusambura igihugu. Ibi vyabaye mu Burundi nkuko n'ahandi ku isi biba. This can happen in Burundi and it can happen everywhere else in the world. Umuhanuzi mukuru mu vyo kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu yamenyesheje kandi ko akarere k'ibiyaga binini kabonye amahano menshi harimo ubwicanyi niho nyabwoko bitumwe n'abamenyesha amakuru. Nyamitwe ati twebwe dushaka kubaka aho kwisamburirako. In this Great Lakes region we went through even mass killings or genocides. Ati yani wacu mu karere k'ibiyaga binini ntaco tutarabona, bwabo bwicanyi bw'ikivunga ihonyabwoko kubera ukurangara kubitangaza amakuru bimwe n'ibindi. Ntidushobora kwemerera abantu gusubira muri izo ntambara, umutekano muke canka kandi kaga kubera itangaza amakuru ridashira imbere umwuga. Ivyo tuzobiharanira mpaka. Dushaka kubaka ibihugu vyacu no kubumbatira amahoro n'ubumwe. Ntidushobora kwemerera abafise intumbero mbi gushikiriza ibinyoma. Ibi ntibishobora kwemerwa haba mu Burundi, mu Bufaransa, muri Amerika n'ahandi ku isi. In France, in the US or anywhere else in the world. Ibi Nyamitwe abashikirije inyuma yaho kuri uyu wa gatanu ikigo ca leta kijejwe gucungera ingene ibimenyesha amakuru bikora gifata ingingo yo kugara burundu iradiyo y'abongereza BBC. Ijwi ry'Amerika naryo rikugagwa vy'agateganyo abamenyesha amakuru bayo maradiyo bakankigwa gusubira gukorera mu gihugu. N'amaradiyo yaramaze imyaka irenga 20 akorera muri ico gihugu. Ubuyobozi bwa BBC n'Ijwi ry'Amerika bwatangaje ko bwiyamirije izo ngingo zije gukandamiza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu gihugu. Ubwo buyobozi bwihanganisha abanyagihugu bari bazeye amakuru atomoye kuri ayo maradiyo. Buvuga ko buzokora uko bushoboye ngo abarundi babandanye baronka amakuru. Amashami mpuzamakungu y'abamenyesha amakuru n'ayakingira agateka kazina muntu nka Reporters Sans Frontières na Human Rights Watch n'izindi avuga ko izo ngingo zije kunyura ibintu kuko Burundi bwari ku rutonde rwa mbere rw'ibihugu bihonyanga itangaza amakuru kuva mu mwaka w'2015 aho haturirwa amaradiyo 5 yigenga bigatuma abamenyesha amakuru barenga 100 bahunga igihugu. Bose hamwe basaba Burundi kwisubirako kuri izo ngingo bwafashe. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.